Ndabahaye mwaramutse canke mwiriwe bivana naho muherereye. Uyu ni wa mwanya w'ikiganiro ku nama tubayagira ku buzima bw'igihugu na cane mu gisata ca politique. Kuva ku igenekerezo rya 18 ruheshi umwaka wa 2020 Uburundi buramutswa mukuru w'igihugu mushasha Evariste Ndayishimiye. Mu ijambo ryiwe aho yariko ararahira yerekana ishaka afise ku gusubiza umutamana urwego rw'abashingantahe n'imanza zo kumugina. Aha rero umuntu yo kwibaza akunguko iyo ntumbero nshasha igiye kuzana mu butungane no mu bucamanza by'u Burundi. Abo bashingantahe bo kumugina bazokorana gute n'inzego z'ubutungane zisanzwe zica imanza? Mbega ho bokorana gute n'abatowe ku mitumba bajeje gutunganiriza abanyagihugu babatoye n'abatabatoye? Ivyo ni bimwe mu bibazo tugiye kuganira muri kino kiganiro ku nama. Kunama n'umusi rero dufise abatumire batatu tugiye guhanahana ivyiyumviro. Muri studio wa mbere turi kumwe ni Adrien Sibomana yahoze ari mushikiranganje wa mbere, uyu musi akaba arongoye urwego rw'abashingantahe ku rwego rw'igihugu. Si kenshi mwitaba ibiganiro nk'ibi, turabahaye ikaze mu kiganiro ku nama. Murakoze. Uwundi turi kumwe ni Fabien Segatwa umushingwamanza igikorwa azobereyemwo, namwe turabahaye ikaze mu kiganiro ku nama. Murakoze ko mwandumiye. Kaze na mwebwe ku nama mufasoni Agnes Nindorera umumenyesha makuru akaba kandi yahoze arongo ishirahamwe ry'amenyesha makuru b'abakenyezi akaba kandi yarakoze ubushakashatsi ku rwego rw'abashingantahe. Kaze na mwebwe. Yego murakoze ku makazi. Uhagarariye kino kiganiro ni Leonce Bitariho, amasanamu n'amajwi biriko bifatwa na Hono niyo nkeza na Gracia Marie Justice yatuyikeze, mu buhinga bw'ivyuma ni Emetuse Mitebutsi, Leonidas Kirombo, nije ndemesheje kino kiganiro sangwa ikaze. Ikibazo ca mbere ndakibaze Adrien Sibomana umurongoye rwego rw'abashingantahe, murumvise ivyo mukuru w'igihugu ashikirije ku kuntu agiye gutunganya ubutungane no gusubiza umutamana canke agateka intahe yo kumugina, mwebwe mwavyakiriye gute? Murakoze. Iryo jambo abashingantahe twararishimye cane, twari tubirindiriye mbere kuko ntitwaziba kubivuga yuko intahe yo kumugina ari kirumara mu butungane kandi ko yofasha cane amasentare gukora neza akazi. Twarayishimye cane rero iyo ngingo. Kubwanyu mubona uruhara mugiye ku canke mwahora mukora mu kutunganiza abantu afite amatati canke ivyo bapfa mugiye kubikora munonokewe? Tugiye kubikora cane twidegemvya gusumba kuko mu misi heze harabaye hamwe si hose hamwe harabaye ingorane bakavuga ngo abashingantahe mwebwe ntimuzwi. Nta manza muca, twebwe nitwe twatowe nitwe tuzica. Mugabo urabona ivyo navyo bisha bitera ingorane kuko biragoye kubuza abantu buza kwitura abashingantahe babizeye. Hanyuma rero ko nkuko yabishikirije nibaza yuko bizofasha cane igihugu. Mufatiye cyane ko mwarakumiriwe abashingantahe, mugabo murabona ko vy'ukuri ko namwe kuri bivuze yuko hariho utunenge mu butungane, namwe mwatubona vy'ukuri neza muravye ico kuba mujejwe n'ico abandi bajejwe. Utunenge turiho, hariho intara zimwe abashingantahe bakumiriwe bakigira inyuma ngo mwebwe ntaco muvise muvuga, bakababuza gusasa guca imanza ayo harababituye. Ibyo twe tukabona yuko haragahaze. Yego. Ego Fabien Segatwa, namwe hari ico mwovuga kuri iryo jambo ry'umukuru w'igihugu na cane kuri uko gutunganya gushasha ubutungane muri rusange no gusubiza umutamana canke agateka intahe yo kumugina? Murakoze cane. Jewe navyakiriye n'akanyamuneza cane kuko umukuru w'igihugu yabivuze hariho agahaze cane mu butungane bwerekeye ibintu by'amatongo, kuko ubiravye neza mu butungane niho amatongo ni afise amadosiye menshi cane, kandi ayo matongo biravye si abantu bariko baraburana ivyo hanze, n'abavukana n'abari mu muryango umwe bapfa bijya byo kugabura cyane cyane abapfa imbibe. Ugasanga rero baragiye kure cyane y'abatabizi, mugabo yaba byatanguriye ngaho kumugina, hanyuma babashinga ntabe kumugina bagafata ingingo
kandi iyo ngingo ikagira inguvu kuko ubu baravuga ibintu mugabo nta nguvu bigeza bikagira n'icegeranyo hari igihe batanagifata no kugifata nayo ubundi byoca biba nk'urubanza nk'izindi manza ibyo rero byoha agaciro bwa mbere abashinga ntayo bo kumugina hanyuma byoha n'inguvu urubanza bazoba baciye kandi nibaza neza kandi ko vyonywanisha nabo ku gatumba kuko benshi abashaka guhisha ibintu baca birukanga handi mugabo ugasanga ibyo ariko ravuga n'ibinyoma mugabo yabareka abo bantu babashinga ntahe bo ku gasozi baheza guca urubanza bakabemerera mugabo bagatsubira bakagenda hariya muri tribunal de résidence bagabisubiramwo bakavuga ati uyu twasanze hameze gutya na gutya na gutya uyu barazi njyajya n'utari njyajya barazi ukwiye ibintu budakwiye ibi kuko nabantu tuzi ko ari imvuga kuri kuko boshiraho abantu bimvuga kuri kuko barabazi no ku gasozi barazi imvuga kuri itari imvuga kuri abo rero nibo babashinga ntaye ubwo abacamanza n'abashingwa manza bariko barumva Fabrice Gatwagira ati abashinga ntahe barakwiye gusubizwa iteka ntavuga tujya mu heka duhemukira byaratevye kuko duhora tuganira cane n'abacamanza bajya bashira mu ngiro imanza zaciwe ahandi mugabo bashikaho hantu bazishira mu ngiro bagasanga izo baciye naho bipfa bisana nibiri ngaho ugasanga atacu afise niwe bahaye ugasanga hariho amatongo yagurishijwe kuva kera cyane bariko baravuga ngo satura kandi abo bayagurishije baramaze kwigira cyane barapfuye ugasanga no biteye ingorane nyinshi cyane kandi abo bashinga rero ku gasozi yaba ari bo babikoze barabizi neza gose barazi boheye gutya no hategukira ndumva kubwanyu mugira muti bajya babibayemo bajya babibona ku munsi nibo bateza kubica guca imanza nk'izo kandi hakiri kare byofasha cyane mu butungane bw'amatongo cyane kuko ibyo by'ivyaha byo abashinga ntahe ntibyo bijamwe cyane bo bovuga ivyabaye gusa mugabo ntiboza guca imanza mugabo ibyo by'amatongo kuko niba birekera abashinga ntahe batangure kuzica hanyuma rero abo bacamanza bavuga ngo barize amategeko baze baca imanza mugabo bafatiye kuri ibyo vyabona byo kumugina biga abashinga ntahe ni nk'ivyabona baca imanza bazi ntibarinda kurondera ivyabona kuko nibo vyabonanye barumviriza gusa ati uyarabesha cyangwa unabesha mbega muvuze cyane kuvyerekeye imanza z'amatongo kuko imanza z'ivyaha naho nibyo barabijira abashinga ntahe abashinga ntahe kuri izo manza mubona naho nyine bwico bakoze nibaza kwabo boshengeza abo bantu bakoze ibyaha kuko nabo nyine barabizi kuko urabona hari umuntu aza gusomera igitoke canaka cyangwa akaza gusoma imirima ya naka ukabona ari karashora mugabo batazi aho yarimye nico nikibari gisuma none ntibamuzi mugabo ubu iyo bavuze ati reka tugende gusaka muzi we turabe ko tutabisanga bya biharage bibye bacagira ngo ni mufise ubasha bwira gusaka kuko nta ruhusha mufise ugasanga ari uwo muntu arabibitse mu nzu mwijoro akabishora ukabisanga ari we wari karashora ibyo atari ibyo barabizi abo rero bo ivyabona by'ivyo bintu biriko birabanga turazamugira ati ni ivyabona tuza kuraba ngo ukuntu bokorana neza na neza mu gihe bagageze ko batunganiza umwene gihugu cyo munyagihugu reka tugaruke ngaha ku mufasoni Agnes Nindorera mumvise namwe ijambo ry'umukuru w'igihugu mwe mubibona gute mwaryakiriye gute jewe nuvuga kandi nakoresha mu gifaransa nakoresheje terme ngira ngo isigura yuko abanyepolitike hari ibyo bavuga barashobora no kubishira mu mategeko ariko igikomeye ku bibazo by'ubutungane hakeneye ko ibintu ibikorwa nuko ayo majambo aba yaravuzwe tubona ko ahindutse ibikorwa bishemeye hanyuma uti ego kubivuga muri make kubivuga birani bisanzwe ko babivuga uko muga murindire ko bija mu ngiro ego turindiriye ko bija mu ngiro cyane ko nawe nyene yavuze muri ya disikuru yiwe ko hariho ubu ibinenge utunenge ku buryo ubutungane ay makenga yanyu hagaze kuki jewe amakenga ahagaze nuko
umenga ibintu biravangatiranye kuko hariho abatorwa ku mitumba ngo ego hakaba rero nabo bashinga ntahe umuntu aravye urwego rw'ubushinga ntahe rwa kera ingene rwari rumeze bakiriho mugabo sibo ngira ngo uno munsi bari muri urwo rwego uko ruriho uno munsi jewe amakenga mfise nuko ona sindi wavura narakurikira kiretse ko nagize iryo shakashaka ego ndabona ingene uburundi bwagiye burata akaranga burata ibintu ngenderwa ko bikomeye kugira ngo ibyo fatirwa ko kugira tuvuge tuti uyu n'umushinga nta ico ni kimwe icya kabiri harageze igihe ibyo bafatira ko kugira ngo watigwe ube wemewe kuri umushinga ntahe ndavyone bagiye barabihindura ngira mwoduhangira nk'uturorero akarorero genda bahe nuko umuntu atunze umuntu afise diplome baci bavuga ngo murafise amapete ngo n'abashinga ntahe ibyo ndavyo urumva ni ibintu vyagiye biratuma ubwo rwego rw'abashinga ntahe ruta akaranga niko no bivuga kubera bafatiye ku bintu bitari byo cyane bakamuha amabanga akavuga ati n'umushinga ntahe umva uronse diplome no kuvuga uzoronka amabanga mugabo ayo mabanga nayone kubwanje yorangurwa n'umuntu ku ntango ari umushinga ntahe afise bya bindi dufatira ko kuvuga ngo n'umushinga ntahe akwiye guhagarara agatunganiriza abandi akwiye guhagarara agahanura urumva rero abashinga ntahe bohanura mugabo simbona ingene bokorana ngira ngo n'abandi bari mu bintu vya politike uko maze kuja muri politike rimwe rimwe hari ibindi biza kubuza kukoresha bya bindi biranga umushinga ntahe mu bintu mu mabango urongora cyangwa mu bindi byose ukora rero ikindi cyabonetse notara ko karorero kubona umuntu w'umusuma ariko arasambishwa muri sentare bamuhamagara ngo umushinga ntahe jewe rero nk'ivyo ni ibintu nagenda bona nkavuga nti yarakwiye kwitwa umusuma gusa yego arangwa n'ivyo akora by'ubusuma ntibomwita umushinga ntahe kandi umushinga ntahe ari we wa wundi yarakwiye ko umushinga ntahe ari we ariko araca urubanza canke ariko arumviriza akamuhamagara mu ngoro y'intuzenye y'isentare kanaka agahamagara uwo muntu ngo umushinga ntahe kandi ari umusuma muti umwese ahamagaye guca akora kandi kibacho ingirango cyo kimuhite kaguri byasanzwe akora ego reka dusubire ko umushinga ntahe Adrien Sibomana murumvise ko na cyane ivyo Agnes Nindorera avuga ati hariho abitwa bashinga ntahe batateza kwitwa bashinga ntahe urazi ivyo bakora canke ukuntu bigenza mbega muravye mbega abashinga uyu munsi kugira ngo barinde biyumvira gusubiramwo intahe yo kumugina kuba abashinga amatego na kwa abashinga ntahe batunganiza abenegihugu n'abanyagihugu muravye umwihwezo mwogera no wahemwebwe murazi ukuntu abo bashinga ntahe bakora imbere ko hafatwa ingingo yuko ingingo yuko bosubiramwo bagahiteka isata c'ubutungane hasi murakoze nagira mbanze nshime ibyo umupfasoni ego uriwe ntabihakana na gatoya Agnes avuze imvugo navyo nyene umukuru w'igihugu yarabivuze yuko ururimi rwacu n'akaranga kacu bikwiye kugarukirwa uko kuntu rero nkuko yabivuze uwari we wese bamwita umushinga ntahe ibyo sivyo umushinga ntahe n'uwo yaratiwe navyo nyene ngira ngo birakwiye gusubirwamo twebwe mu bashinga ntahe duratwumviriza ururimi rwacu reko ruratituka kandi ururimi nibwo rwerekana akaranga k'abantu ndaguha akarorero barafata nk'umuntu yize amashure nk'umuganga bakavuga ngo ni muganga karuhariwe
je nakuze karuhariwe bavuga igisuma karuhariwe bavuga umwicanyi karuhariwe mugabo umuntu w'incabwenge bakoresha yandi majambo ivyo byose ururimi rwacu rakwiye kubanza kubahirizwa hanyuma tugeze dugiye kuri ico kibazo naco cingene bokora ubwa mbere bwo niya bimigenzo y'abarundi iriko irasubira inyuma itituka no kuvuga yuko abajejwe igihugu leta bategerezwa kugaba kugira ngo bigisha abantu bagohera hasi imigendo bategerezwa ingendo bategerezwa kugira ingendo iranga umuntu iyo ngendo rero iranga umuntu imaze gushikwako uyo muntu aratinda agashika no kubushinga ntahe no kuvuga intambwe iri hejuru umuntu w'imvuga kuri umuntu asonera abandi yisonera umuntu akora atari umunebwe umuntu atarenganya umuntu ashiraho intahishize nyene igituma rero hoba hari ingorane birashobora kuba biva no kuri iyo migenzo yatitutse ni ikintu cyo gufatira hamwe byose hanyuma turabe neza ingene byogarukira rimwe byose Agnes Nindorera ati byose ukuntu bagiye barashiraho abo bashinga ntahe memuze muti vyoca mu kwatigwa muga kwatigwa umwengira mwese ashaka kubitahura ukundi urya ronse diploma gati je ndatiwe urya yahamagaye abantu agatanga inzoga ashavuga ati ndatiwe mwebwe ukwatigwa mwe mu bitahura gute nibi ngira ngo ariko aravuga ati aho uraho ukwatigwa uko kuntu baronka abashinga ntahe bashira abashinga ntahe ntibishimishije namwe murabibona ko muri kahise canke n'uyu munsi byariko bigenda uko muri kahise byarabaye mugabo muri iyi minsi ntibiriko bigenda uko twebwe twaragize rusansuma y'abashinga ntahe ejo bundi sinakera twatoye ko hari ingo zirenga 110 zatiwe kuko hatigwa urugo hanyuma ivyo byo ko umuntu atunze canke yaronse diplome canke yarongoye yagize ubugeni ngo rero ngo wabaye umushinga ntahe watiwe twebwe iyo ni imvugo novuga ngereranyo canke yicifuzo mugabo kuri twebwe uyo ntaba yaratiwe hatigwa umuntu yafise izo ngeso zose nadondaguye kandi mu kwatigwa hari aho bica yatirirwa haba ku mutumba canke aha mu gisagara kwibarabara muri quartier hanyuma baraba avuga ati uyu arabikwiye akamara nk'amezi 6 yigishwa kandi bongera bamusuzuma bakabaza abo babana bakabaza bose hanyuma ahagera igihe rero yahatirwa no kuvuga ararahira imbere y'abandi bashinga ntahe ko azogendera ijambo azotunganiriza bamwituye ataca basavye n'indahiro irimwe birateguwe hari agatabo twanditse ivyo byose birimwo urumva rero umushinga ntahe so wari we wese iyo mvugo yuko hana n'umusuma canke uwundi muntu ngo mushinga nta iyo nayo nyene rakwiye guhinduka ngira ngo ngiriye ko kubwemona abo bashinga ntahe abo bari baca imanza kumugina bokorana gute n'izindi nzego na cyane cyane nk'abo bajejwe sentare yo hasi zatuzi sentare y'intango bokorana gute kugira ngo bose bakorere umunyagihugu umwe cyangwa umwenegihugu umwe bamutunganiriza turafise mu gihugu cose aho bakorana neza cyane iyo hari manza z'amatati nk'izo zitongo yabivuze mu shingwa manza segatwa abantu baja kwitura abashinga ntahe bati yandengereye ngo mudushirireho akarimbi hagenda bakaruca kagasubizayo muri ahandi abatoye bavuga ati simwebwe mugashiraho nitwe tugashiraho naho nkumbure usanga bamwe bakiri bato batazi naho kari
canke bahavuye ko gutowe ntiyamatorwa igihe cose bigasubira hakama amatati adahera ingene bakorana rero n'uko kubwiririkanya umwe wese akamenya ahategezwa kugeza mu bisanzwe nk'imanza z'ivyaha nk'uwisha umuntu nk'amukomerekeje nk'izo ntizicibwa ku mugina ariko abashinga ntahe baba babizi baba babibonye barashobora kubivyabona aho zija ku nyamiramabi bigatebuka gusumba kandi zigacibwa mu kuri uruhara rw'abo bashinga ntahe sinumva neza bwoca rubugwaye kubicabona no guhimiriza bati twebwe ibi bintu ni mubigire n'ingoga kandi uyo yabigize turamuzi hari sahizi nizi nayo ubu jewe ngize ikintu ngaha hanyuma nahigirira uwo turi kumwe agaca abo twari kumwe bati mwe ntaco mufise muvuga bahagenda muri sentare harabusanga mbere uwo yagiriwe icare wahanywe turabona ko hariho no kuvuga n'urundi ruhara nk'abajejwe intwaro bajya batowe bobo uyu munsi biragaragara biraboneka neza ko hari ico ariko barakora hagati y'izo nzego zibiri no kuvuga bo bashinga ntahe kambere nabo muri sentare bo murakorana nabo nakubwiye nti aho bigenda neza barakorana biva ku ntwaro hariho n'ababakumiri bati mwe ntitubakeneye ntimwatowe ntitubazi nico gituma rero ako karanga basokuru badusigiye aho abashinga ntahe byose babitunganya abantu bose bakama mu mahoro mu mutekano ntagire umuntu agira umubabaro canke ntagire umuntu yicura ati ndarenganywa ati naho ndenganya abashinga ntahe barahari baraturengo baradusubiriza hamwe igihaze rero nibaza yuko harabaye ukuntu abatowe bamwe biyumvira yuko abashinga ntahe batoca imanza kandi ariko vyamye kuva na kera abashinga ntahe rero baca barareka kuko umushinga ntahe ndatwarira hejuru mubwiye uti kinacugira arahigira mugabo babandanya bahanura babandanya mu kibano babwira abantu ingene bategezwa kwifata bahanura n'ubu mu matora aheruka twarababwiye yuko ari gusukamwe mabisi ko ari guhanura abantu ntihagire gutwarira hejuru kandi barabikoze ego umushinga manza Maître Segatwa mwe namwe mubona yuko byukuri bari bakwiye gukorana gute marimo abitangwe mugira muti bo bivyabona mugabo neza izo nova nk'inzego zitatu abajeje intwaro novuga abashinga ntahe bo kumugina hariya ikambere na za sentare zibanze muri commune cyangwa muri zone ego murakoze rijya jambo ry'umukuru w'igihugu ni mugambi igihugu ciyemeje gukora kandi rero kugira ngo bashireho intahe yo kumugina bategezwa kwishira nkuko bashizeho intahe ya sentare y'intango no kuvuga bayigize sentare kugira ngo bayigire sentare rero no gushiraho itegeko rishira mu ngiro uwo mugambi mbega bazokora gute bazokorana nabande ububasha bwabo bugira hehe urubanza bazo baruciye barashaka kurusha mu ngiro canye ntibarushire mu ngiro bizogenda gute ivyo byose biba mu mategeko kandi iyo hari amategeko niho umuntu wese ashobora kuvuga ati jewe ngezaha niho hoca haba rero ingene bazokorana nabo batowe ibintu byo bavyiza rero murabona yuko ubu bariko baratora abantu ku misozi batanu abo kandi babatorera ku gatwe kabo ntibatora ko bavuye mu mugambo ucanye bavuye mu mugambo uriye nibaza yuko uwashizeho iryo tegeko yiyumviriye yuko abo bantu abo ku gasozi bagomwe yuko arabashinga ntahe mugabo
hari igihe usanga batabatoye ku bushinga ntaye cyangwa babatoye kubera kuko bari mu mugambwe kanaka cyangwa mu mugambwe kanaka ega naho bavuga ngo babatoreye ku gatwe kabo barafise umugambwe bavuyemo none bisunze umugambwe bwa basanga batoye umuntu afite ijambo mugari mu mugambwe nge haco bitwaye murabona hariho ibintu byinshi biranga umushinga ntaye hariho kuvuga kuri hariho no gusonerwa burya umuntu afise ubuhumure baramusonera kubera ubwo buhumure bwiwe mugabo ujya bavuga ngo yatowe ku gasozi barashobora kuba bamutoye kuko azi kugira propagande kuko azi kwirukanga hari nawe uwo muhumure atagishobora no kwirukanga mugabo ukuri ko kakuzi yaba byashoboka rero yuko bavuga bati abo bantu baza gutoga batanu botora abashinga ntahe koko babushitse abo bashinga ntahe akaba ari bo baca baja guca intahe zo kumugina byoba ari byiza cyane kuko urabona nta bintu byo kwinjiranamwo inzego za politike n'inzego z'abashinga ntahe zohaba kuko bari babandi mugabo birashoboka rero yuko haba urwego rw'abashinga ntahe hakaba rero n'urwego rw'abajya batowe urumva rero ko atamategeko hari kugira ngo babitandukanye byoca bigora kuko burya umupolitisien yamasumvya nguvu umucamanza iryo tegeko ryo warije nko nguvu canke kwerekana ico umuntu wese ajejwe iryo tegeko ryo warije kwerekana ico umuntu wese ajejwe wewe bagutoye ngo uteze imbere ako gasozi utera imikobe kugira amabarabara utunganiza abanyagihugu kuri ibi no kuri ibi reka rero bajya batowe kugira ngo bace imanza ubareke nabo bace imanza ibyo ni ayo mategeko nicyo yabaje gukora adresse yo mwana umushinga ntakagira ati abashinga ntahe nivyo nibakorane n'abajeje ubutungane mugabo mwe mubona bogeza neza neza bategerezwa gukorana nkuko n'izindi nzego ziriko zirakorana mugabo hakaba amategeko avuga ati wewe uzogeza nawe uzogeza wewe wari guca imanza ku gasozi nibakwiture uca imanza zawe kandi bakore guca imanza zawe kandi noneho jewe yaba ari je nabikora buciye bubaka ku gasozi ahantu nyene inzu ikwiye abantu bashobora gukoranira kugira ngo bace imanza ntibaze kwicara hajya hanze nkuko bahora babikora kugira ngo batera agateka rega ubutungane bateza kubutera iteka kuko ubutungane bucira imanza munsi y'ibitoke si byiza kuko harageze yuko naho abashinga ntahe baheza bagahindura ingendo bagahindura comportement n'igifaransa mugabo bakabayiteka ryabo hanyuma izo nzego rero nizo zovuga ati none utsinzwe aha ajahi utsinzwe hariya ajahi ibyo rero bishobotse kandi bitegezwa gushoboka ahubwo twasaba aba umushinga ntahe ajeje urwego rw'abashinga ntahe abariga ayo mategeko ingene yomera hanyuma ayashikirize avuga ati twebwe iciyumviro cacu kwa ayo mategeko azoba ngiki Metse se gatwa ndabona ntimurabejo ngani hirya yejo murasimishatsi yera murakuze ubwo rw'abashinga ntahe gwarigeze kuba rufise navuga n'ikibanza ciza gwarigeze kuba ari urwego abantu biyumvamwo muri kahise mugayo ayo mategeko muvuga ntiyariho ncabuza ko bakora neza ego gukora neza umuntu ashobora gukora neza atakitegeko rihari kuko mu mutwe w'umuntu ineza yamihari mugabo rero itegeko riza kuguha agaciro uwo muntu arirenze ko arahanwa nawe urirenze ko nawe nyene urahanwa hanyuma iryo tegeko rero niryo umuntu wese yo kwisunga kuko hatari itegeko biragoye kuvuga ngo narenganijwe cyangwa se narenganijwe ububasha bwanje ntibabwemeye cyangwa babwemeye itegeko rero ni ikintu gikomeye mu gihugu ni ikintu gikomeye kugira ngo gitunganye neza urwego bashaka gushiraho tuza kugira ko ngira ngo ku buryo butomoye cyane kangaruke ku mufasoni ngaha Agnes Nindorera namwe mwaragize ubushakashatsi ku kuntu urwego rw'abashinga ntahe rwavutse ukuntu rwagiye rurakora muravye uyu munsi bariko baravuga ko bagira basubize umutamana cyangwa barusubize iteka ubwo muri kahise
urwego ntibigeze rukora neza byari bimeze gute bari bafise bakora iki by'ukuri jewe nabwiye ko ndaba ibyo nasomye icyo mbona nuko umushinga ntahe yaba ari umuntu afise novuga ngo iki ibimugenga mu nyitwaro yiwe ya misi yose ibyo bimugenga ni inyifato ni n'icamarira n'ingendo n'imvugo n'inyifato ego hanyuma muri ibyo hariho kuvuga ukuri hariho gukunda amahoro no kuyahagararira hariho ibintu byinshi byerekana ko uwo muntu aje ari kirumara atereramo ubu rero no munsi nababwiye natanze uburorero ariko no munsi umuntu aravye nko muri politiki no musari indimi zibiri hariho abashinga ntahe batemewe yabivuze hamwe hari naho umustanteri ngo yafuse navyumviye aha nyuma hariho abandi bemera abagabo n'abashinga naye baratandukanye kuko bavuze umugabo ni ikintu ngira kiza kivuga inguvu ni ikintu kiza kivuga ko wambaye ipantaro canke ikabutura ariko ibyo tuvuga by'ubushinga ntahe nizo vertuno mu kirundi nizo ngeso nziza ni ko kwitwara neza nuko kumva kuri umuntu ni nk'imero nderano kujya warakuze wararezwe wabivuze ni kameremere k'umuntu ni ingenzi y'umuntu ni inyifato y'umuntu ni n'icamaze ahabaye ibyo rero ndagiye mbona byagiye biramera ukuntu kubera ngira ngo ibituma bitari bikenye ku buryo nibaza nti mbe none iyi politike y'ubutungane yavugiwe muri ntutse iyi ntumbero ariko bagomba guha ubutungane yego bazo bishira mu ngiro gute hanyuma bikogwe nabande kuko bande rero ni babandi dushaka ko bafise ako kameremere babandi bafise ubwo butwari bashaka kugira ico bamara guhagararira amahoro no kuvuga ukuri no kuronka ego abo ku mitumba barashaka kuboneka mu mitumba yose y'igihugu bariho twabivuze naho hagiye haraba izo ngorane navuze zatumye ko bita umusuma ko ari umushinga ntahe hari habagumye arabashinga ntahe nataza akarorero ngaha k'inkingi z'ubuntu bahagaze mu gihe kigoye kinininya ca conflict amatati hagati y'abahutu n'abatutsi hakavamo ivyo kwicana nk'ivyo urumva n'ibintu yavuze ko ari kubashira imbere nk'abo twebwe ngaha ico gihe nakora muri studio y'ijambo twarabashize imbere kugira ngo babera akarorero abandi bazovuka mu nyuma gushika naho UNESCO yafatiye kuri ivyo ikasaba kubyukuri yuko basubiza iteka urwego rw'abashinga ntahe ngira sibo mana arabizi gusumba je mwaraje gucukura maraba ngira ngo uretse no mu Burundi no muri bihugu ngira ukuntu inzego zimeze nk'izo zikora ukuntu zagiyeho ukuntu zikora mwe mubona ngira ngo hateza kuba ngira ngo imigendane imeze gute hagati nk'ivyo bya politike mu byo biza birajamwo nawo bashinga ntahe mubona byateza kugenda gute urumva aho bari generavye gatoyi ngaha mu karere k'ibiyaga binini bakora nkuko nabi Burundi bakora mugabo ni Burundi utari ubwejo bundi ni Burundi bwo kubami mugabo kandi nivyo vyerekana karangamutima ko Murundi yabivuze hariho ikibazo c'indero yabivuze hariho nibi vyuko uvuze indero ni guhereza no kutegura ibintu hereza abazovuka inyuma yanyu yavuze ibintu vy'imyaka ngaha wavyumvise mugabo niyo myaka iza yereka gwagwaruka ingene witwaye ingene bagiye uritwara mu aho ubaye muri communauté hanyuma n'ingene rero iyo ndero ituma umuntu agira imigenzi nini yitwara gutya na gutya
afasha ahaba gutya na gutya bijanye n'ico kibazo c'imyaka kuko abavyeyi barabaho mu ngo yavuze ngo hatigwa urugo ico cantangaje kuko je nari nzi ko batira oya batira umuntu afise ubwo buntu afise bimwe byose duhejeje kuvugira ngaha muganga cyane baza nti urugo urashobora kuba uri umugabo ubifise ivyo cyangwa ukaba umugore ubifise ivyo mugabo murubakanye mu rugo atabifise hanyuma hariho n'ikindi yavuze aho rero ntatevye nagomba nje mvuga ko bikenewe uko babishiraho byose ko umukenyezi yohagwa ikibanza kinini kuko urumva n'ubundi niwe ahereza la transmission ngataza kubigaruka ko tuza kuraba ivyokorwa kugira ngo byukuri ubwo rugo rube urugo rw'abashinga ntahe n'abafaso n'ibije hambo canke abashinga ntahe muri rusangi ngataza kubigaruka ko hanyuma mugabo nagomba baze yavuze ko maîtresse gatwa ko hari yakwiye kujaho n'itegeko ibyo mubona bikenewe nk'umuntu yagerageje kurondera gushakashaka igero hina kurumva ahandi ayo mategeko baribanza kujaho kugira berekane byukuri kunateza gukorana jewe wanashaka ico kibazo ca kubishira mu itegeko sinacimviriye cyane kuko urumva nakorera kuri institution ya kera urwego rwo kubwami aho naho murazo ubutungane bwa kogwamo n'abantu badafise ama diplome mugabo bafise ivyo nyene nariko ndavuga ariko ico umuntu yo garuka ko iyo bariko baravuga ko abo bashinga ntaye bukorana n'abatowe ku mitumba hari ikibazo nibajije mugabo kubera cyane ubona ko uno munsi hariho ubukene hariho gutanga ibiturire hariho ibintu byinshi naraciyumvira mbega byoshoboka kuko abo navuga bico kiringo ntibahembwa icabahemba nico cubahiro babaha muri mu kibano nuko abantu bose babitura ngo batunganirize ico cyonyene cari gifise nibaza uburemere busumba amafaranga nkaca nibaza mbega uno munsi abo bantu two baronka ko mbona bose bamenyereye ntaco nkora ndabonye amafaranga hanyuma ico ni kimwe ica kabiri nkavuga nti abariho uno munsi uko urwego rwabaye réhabilité finalement babasubije umutamana ego ubwo rwego rwasubiriye rugasubizwa umutamana n'iteka uko biri no munsi mbega dufise abo bafise ka kameremere bya bindi twari ko turavuga ubuntu gukunda amahoro gukunda abantu ku buryo uvuga uti jewe reka ndabafashe ndabatunganiriza ico ni kibazo kiriho mugabo aca nibaza nti none hoho uko bariko bararondera sentare intahe yo kumugina yego bazoshiramwo bande baravye ibiki hanyuma bagakora iki bashatse kubishira mu itegeko mugabo babanje kuvuga ibyo byose bikaja mu itegeko bakabona neza umushinga nawe wari we by'ukuri wagiye gutunganiza abandi cyangwa uko ahabaye yarasanzwe azwi gutyo atari wa undi agiye kubisaba yavuze ko hari abaje kubisaba babankiye bagatangara yabivuze monsieur Sibomana nibyo niko ndavuga rero ibyo kuri jewe gushika no munsi nibazo mfise mushigwa mu ngiro iyo ntahe yo kumugina bashaka kwizochikorana rero kandi gukorana si bibi bavuze uburyo bokorana umuntu aravye amatati ahari je nibaza yuko atari bibi ukuntu bazokorana rero babicisha mu itegeko bavyivugira bonyene bati dushinze ko tuzokorera kuri ibi nibi Ego tubibutse ko turi mu kiganiro ku nama aho tuko turabira hamwe n'abatumire bacu kubijanye n'itunganywa rishasha ry'ubutungane na cyane intahe yo kumugina nkuko bishikirizwa n'umukuru w'igihugu mushasha Evariste Ndayishimiye igihe ariko arashikirizwa amabanga yo kurongora igihugu arengira ngo umuntu yo kwibaza mbega tweba twiteze iki kubigiye gukorwa mu ntumbero yo gusubiza agateka ubutungane abashinga ntahe n'intahe yo kumugina nsubire kwa
Adrien Sibomana mbega akunguko uyu munsi ku gikorwa cyo corangurwa n'abashinga ntahe muravye ibikorwa by'abatowe ku mitumba mu gutungwaniriza abanyagihugu novuga nti akunguko uyu munsi ko barakaye urakoze nagira manze niyishure ikibazo mu Agnes yibaza ati mbe ni bandi bazobikorega abashinga ntahe barahari mugabo babuzwa gukora mumvise menga afite amakenga ku barahari twaragize rusansuma mu mwaka uheze hari ingo zirenga ibihumbi 110 zatiwe ndabisubiremo uharuye ugereranije nkuko ikomwini imwe hashobora gusanga harimo abashinga ntahe barenga 100 ni ukuvuga rero abo bantu barahari kandi abo nabatiwe kandi batigwa kubera ko kwatigwa mwemera kumwe twemera twebwe kumugina barabazi kandi iyo hari gize wigenza nabi baramwaturura bakamukuramwe bakamushira iruhande abo rero barahari ingene rero harimo n'abakenyezi navuze ko hatigwa urugo nk'akarorero turatira abafaso b'abafakazi abije kubisaba turamwatira mengo yavuga cyane ko mengo wagira ati ntibaba bakenyezi b'imperekeza babandi nabo bafite ijambo ryo gucimanza nabo nyene oya turangana ko yayigize ku bushakashatsi aragaruka asubira agira ubundi bushakashatsi kuko hari ibintu bitari bike byahindutse aho nariko vuga jewe ibyo fatigwa ko kugira ngo bavuge bati uyu nivyo arakwiye kuja muri ubwo rwego kandi akazoba ari umuntu afise ishamara navuga yuko mu rugo haba hari umugabo n'umugore yego rero uwo mugabo arashaka kuba afise ayo izo ngeso nziza nyifato nziza ni myigendere myiza nkuko n'umukenyezi ashobora kuba bifise mugabo birashoboka kandi ko muri urwo rugo hashobora kuba umuntu umwe abifise n'ubundi atabifise nico aho canda kwishura we ico gihe ntibabatira kandi mu kwatirwa umushinga ntararahira n'umufaso niwe nyina karahira ku nyifato bazoteguza kuba bafise ivyo nivyo nariko ndakubwira byahindutse hari agatabo twanditse mu bihumbi 2012 karimwe amategeko agenga abashinga ntahe ivyo birimwo vyose hanyuma ingene bakorana naho nyene byo twavyanditse kera ibihumbi 2006 twerekana ingene abashinga ntahe n'abatowe bari mu ntwara ingene bokorana ivyo rero si ibintu bigoye na gatoyi igikenewe sinzi ko ari itegeko sinzi ko ari iki mugabo ingene vyogenda ivyo birazwi kandi kugeza ubu aho abatowe bataba intambamyi abashinga ntahe barakora kandi n'abantu bagiye muri sentare bajanye ikete ry'abashinga ntahe sentare irabifata mu minwe akaba ari byo ishira imbere twaragize mbere n'ibiharuro bigitungana neza bigikora neza imanza zivuye ku mitumba kwijana zishitse muri sentare nka 90% iyo sentare y'intango yaravyemeza akamaro rero byogira nakahe urumva ubu nta musi n'umurenga hatari amatate hose n'ubuja ngaho hepfo wosanga hari abantu bafatanye mu kaniko none abatowe canke abapolisi bazoba hose babishobore ivyo bibaye intahe zo kumugina zigasubira hanyuma bagasubira kwigisha ingeso nziza ziranga umuntu wese yarezwe mu Kirundi gishinga ntahe bizogabanya cane ubube gito mu bantu hanyuma n'imanza zizocibwa n'ingoga zitebuke zoye kuzurana muri sentare hamwe bataronka umwanya wo kuzica hanyuma n'abantu basubire kugira ico basonera kubera hari abashinga ntahe babarabigitsubure Maitre Sega twati byose arakwiye kuja itegeko namwe murabona bikenewe mu rwego rw'abashinga ntahe murakenewe murabona ko igitegeko gyojaho byahisho byofasha kugira ngo berekane mwese hakora icyo gukora ntihabe kwinjiranira mu kazi rero nzi nuko
mu myaka iheze byarimwo no mwibwizwa shingiro barashobora gufatira kuri bijya bakerekana ingene bokorana mugabo igihambaye nuko aho karanga ubwigenge bw'abashinga ntahe batabukorako ngo baza kubaha abashinga ntahe ngo uyu niwe mushinga ntahe bandanye babatira nkuko babatira kera mu kibano baraza bo batira n'abadashobora kwatigwa bibandanye uko mugabo itegeko rirashobora kuhaba ababijejwe nibo bazoraba iryo tegeko nikijamwo mugabo ntirize rikura ubwigenge bw'abashinga ntahe ubwo ntimubona kumega ngira ngo abashinga ntahe babahaye akazi kenshi amabanga menshi ngira ngo na cyane ko harimo n'ibintu bisaba ubumenyi barabufise abashinga ntahe musanzwe murongoye ntimubona kumenya ngo cyane mugira muti eka tubona twogeza ngaha ahandi turarengera karimba abandi ariko ugiye karaba cyane ko benshi ntibize erega hariho ubwenge n'ubumenyi abashinga ntahe rero barata ubwenge n'ubumenyi abatari bake barabufise nta makenga museko nta makenga dufise namba kandi erega birakora henshi barakora kandi intwari kanezerwa ikumva yuko amahoro ahari ko babakorera ibikoringa ego metese gato amenga cyo mubamugushikiriza mugabo cyane ngira ngo ukuntu ngira ngo mubona go gwego n'ukuntu batse gukorana nabo mu butungane ego nyine cyubahiro umukuru w'igihugu yavuze mu ijambo yuko ari ivyabona bitabesha iyo ntayo yo kumugina gituma bashaka kuyinagura nuko uzokoramwo abashinga ntahe bazi ukuri ngaho batabesha ivyo arazi biri ku musozi arazi nyene vyagenze mu vy'amatongo arazi aho umwe wese yaca arazi iyo yamuka ibyo byose rero bashaka yuko ubwo butungane bwo kumugina bunywanisha abo bavuka kuri aho gasozi kuko bazi ivyabo ikintu cyane amakenga nanje ni cy'umupfasoni Agnes yavuze bazobahemba kuko tubize mu mpuzamakungu ndushobora gukoresha umuntu udahemba mugabo aho tugeze ubu abashinga ntahe barashobora kwitanga mugabo witanga rimwe witanga kabiri abandi bariko arima nabo gacimanza uzokwicwa n'inzara kandi umushinga ntahe yishwe n'inzara ntabakira umushinga ntahe umushinga ntahe n'umuntu yikwica yo cacaza ngo ndago ndacakarindira ka kandi bahora bavuga ngo bararonka hanyuma rero niba atabahemba naho zo bari gwagwagwa bacavuga ngo banze ushira amakazi yabiri ngaho naho ushira amakazi yabiri ngaho kandi usanze ari amakazi yabiri hari umuntu atayafise utayafise aracatsindwa kuko atayafise ndashobora kwiturwa abashinga ntatamakazi yafise nivyo nyene mu yawe mategeko bo bishiramo hanyuma n'ikindi nashaka kumushigikirako nuko abo nyambari intayo yo kumugina yoshirwamo n'abakenyezi kandi ku rugero rushimishije kuko intahe yo kumugina si intahe izocibwa n'abagabo gusa intahe izocibwa n'abagabo n'abagore kuko benshi usanga n'amatati bayajyana n'abagabo n'abagore ega nizo manza z'abagabo n'abagore izocibwa kuri uwo musozi nyene ifo yuko haba n'abagore baricana ko turabona ko no mu butungane mwe musanzwe murimwo nzego harimo abakenyezi kandi babishoboye uboho nibo benshi mugabo sico nashaka kuvuga yuko izo manza bategerezwa kwisunga aho tugeze mu igihugu gitegerezwa kujana n'ibihe ko bavuze yuko abakenyezi batategerezwa kukumirwa bategerezwa kubashira mu nzego zose ziriko ziragirwa ivyo rero nkuko nsubiye kugaruka bitegerezwa kuja mu mategeko kuko ubivuze ku munwa ntibabikore uzovuga ngo byavuzwe nande byavuzwe ryari mugabo bisunga nk'agatabo nkaka tuvuga ati biri muri aka gatabo isomere nawe nico gituma ivy'amategeko aho tugeze ubu ibyo ku munwa byaraheze ubu hageze ivyanditse nico gituma rero kuyu mugambi uriho nibace bakwakwanya bashireho iryo tegeko yerekana ingene intahe yo kumugina izogirwa abazoyigira ni bande izo bazoca zizomera gute nibindi hari ibyo navuze by'imyaka ibyo umuntu yonabiraba kuko
hari ugira imyaka ntagira ijambo n'udafise imyaka mugabo akagira ijambo mugabo rero abantu bo ku misozi yo kumugina barazi uvuga ijambo ry'ukuri n'utavuga ijambo ry'ukuri nico gituma nibyo bavuga by'abashinga ntahe sindamuvuga uruca mugabo bosubira kuraba ingene abashinga ntahe bajaho kuko ari abashinga ntahe bajaho uko batanze imibindi 10 ibyo ntibiba bikiri ibyo byataye igihe ibyo borabye gusa abantu ku gasozi kuko barazinanye uri umushingana n'utari umushingana ukwija ufise ijambo rikwiye n'ubudafise ijambo rikwiye kandi noneho nawe ugiye ku gasozi ukabaza uti uwo mushaka uko twatira ninde barakora ati uwo muntu avuga ijambo ry'ukuri n'uyu uyu wo mugira umushingana Agnes Nindorera muhumona hari akwiye kwisonga iki kugira ngo byukuri turonke abashinga ntaye bashobora gutunganiriza abandi byoroshe bo kwinsunga iki cyane aho nyine mwisunga ngira ngo ivyo magiye murabona hirya no hino Jene baza yuko byinshi bayivuze ni bya bindi nyene dukeneye kugira tumenye ko urwego rugiyemwo abantu bazobishobora kubikora ico abashinga ntaye bukuri kuko tubaronke uya yavuze ko hari abagiye kubera batanze imibindi yavuze je navuze ko hari abagiyeho par décret bashizwe amabanga nabo hejuru uya bari miswe ko ari abashinga naye ico gihe kubera décret ya president nk'ibyo kuri jewe ntibisigura ko uwo muntu yayironse afise bya bindi umushinga nayo wa kera w'i Burundi yakorerako hanyuma ijya mpuwe nagize ko bizogorana mu gushira mu ngiro nk'uko byari biri ico gihe nuko habaye itituka inyifato ngene abantu bitwara imigenzo n'imibereho y'abarundi ugasanga yarahindutse navuze natanze akarorero ko umusumba bamwita umushinga nahe umva nk'ivyo sivyo ubufise diploma arashaka yifise mugabo adafise izo ngeso nziza ziranga umushinga nahe hanyuma nkavuga nti icokogwa nukuraba rero ibyo bofatirako mugabo bisunze ivyagaragaza umushinga nahe kera hanyuma bisunze n'ingene uwo muntu hageze yoba amaze kugaragaza mu nyifato ziwe kari umuntu akunda ukuri umuntu ahagararira amahoro umuntu ashaka kumusuku wanashaka w'abandi muri aho ahasanzwe abaye ico kintu ndakivuga kubera iki ingorane nyinshi zijanye n'ibyagiye biraba bitari byo muri iki gihugu cyane mu gihe c'intuze c'amatati nuko usanga bari basanzwe mu nzego nshatse kuvuga inzego z'ubutungane kuva kuri Republika usanga ibyagiye biraba ari uko ngira ngo baterekanye ko bafise akarangamutima kakazi bajejwe badakunda akazi bashira imbere izindi nyungu zabo ego kandi izo nyungu zitari iziriko zirakorera amahoro mu gihugu amahoro hagati y'abari basanzwe bafise amatati hanyuma nkavuga nti rero ibyo byose bo biraba kuko nibaza yuko amatata tohera birashobora guherera muri yo ntahe yo kumugina mugabe birashobora no guherera ahandi ni bimwe bariko uravuga abafise yavuze subumenyi n'ubwenge ubwo bwenge nabwo kenshi ngira bubabu herezwe imfungurwa n'ingene umuntu yarezwe n'ingene yitwara n'ibyo yisunze kugira ngo abe umuntu mu gihugu kandi umuntu afite icamariye abandi
nibaza rero yuko ivyo byose bogenda barabiraba hama bagaca baraba rero n'ukuntu bayishizeho bayisubiye kuyambika umutamana bakayihereza iteka ingena byoza biratera imbere kandi abo bantu bakaca baza rero aribo bafasha abategetsi bafasha abo bazoba batowe gukora ku buryo amatata hera cange abantu bavuga bati turatunganirizwa n'inzego ziriho zabi za leta cange urwego nk'ugo onye ngo barataho gwegamiriye hanyuma rero n'ubwigenge kibazo c'ubwigenge bwabo bantu kijanye na cha kibazo ariko aravuga chamahere ko bahembwa cyane ko badahembwa uno munsi tubona ko abahembwa bose nakakaranga mutima kakazi bashiramwo nta ne ubwo bwenge ngira ngo bashiramwo ubumenyi mbwani bashiramwo ubwenge bwaranga basukuru bashizeho iyi urugwego ngira ngo umwanya uri kuratujana ngira ngo ari cyo nashaka kumunganira kandi arabivuze neza gose jewe nashaka kumunganira n'amarandi abo bashinga ntahe barashura gukora badahembwa mugabo wifuko no kugira gusa ngo abahicubahira urabona nkiyo habaye umunsi mukuru ku gasozi habaye nk'abategezi bakavuga ati ikiciro c'abashinga ntahe ni iki hanyuma habaye izo manza zose bakabona ko nabo babahaye icubahiro kibakwiye barashura gukora kandi badahembwa n'ubundi bakora badahembwa hanyuma rero mugabo mukabakaraba bakabahiteye kandi kibanza kibakwiye bakahita kandi kibanza kibakwiye kandi ivyo byoshoboka ego mukurangiza ngira ngo mwiteze ikingira ngo inyuma yishigwaho y'inzego nk'izi z'abashinga ntahe batunganiriza abandi tuvuze n'ukuntu bakorana batazakora n'izindi nzego bariko bavuga ibintu by'agahembo mwiteze ikinyuma yishigwaho y'ugo gwego mbega muntu aho kogwa ikivyo kuri kugira ngo bigende neza abantu ko tumvise ko hari uruhara rw'abashinga ntahe hari uruhara rw'abatowe hariho n'uruhara rw'abajejwe ubutungane hari hasi hari kogwa iki ubwa mbere bwo umuntu yumvirije nk'ibyo Agnes yavuze hari aho yo kwibaza ko atabashinga ntahe barahari barakora yangu cyo yacumvise mugabo hari aho baburagizwa hari aho baburagizwa icambere cyo gukorwa nukureka ko baburagiza bareka abantu babitura bakore bisanzuye yego yadondaguye ngo rwego barushizeho erega rurahari n'amategeko arugenga arahari hanyuma aravuga ngo abo rujamwo biranditswe byose yarabira kubikorwa ngira ntabura neza ibikorwa bakora ngira abakora nabi turabakuramwe hari haho baturugwa yego akoze nabi ibyo byose rero birahari mugabo ikari kibuze nuko baburagizwa abantu bakaza kubitura mugabo ngo umutegetsi ngo mwebwe ntaco mufise mukora ntimwatowe bahabwe ikibanza bahabwe iteka ikindi cokogwa icokogwa nuko babareka kuko barahari bagakora kuko nakaranga twahawe na bakera bagakora ukuri kwamye nkuko vyamye bigenda nakera narindi hanyuma ivyo vyonyene birakwiye navyo vy'impembo erega ni benshi nko ku mutumba usanga ari abashinga ntaye benshi ubudafise umwanya wo gusasa batora abandi bakira kuba ari batatu canke barenga bagakura kuburanwa bagakora kandi baba babizi baraheze bakavuga n'ingene vyagenze ibintu vyose rero ku gahembo ariko aravuga umushinga manza ntimona ko bizotuma ngira ngo abashinga ntahe nabo nyine bahava bakora nk'izindi nzego oya ntidukeneye abashinga ntahe baba fonctionnaire dukeneye abashinga ntahe babashinga ntahe nyine bitanga kandi niko dukora nkajewe nta mpembo donka muganda ndabikora kandi ndanezerwa no kumva yuko biriko biragenda neza mu gihugu baratubwira baratubagirisha inama bakatubwira ati byifashe neza kubera twebwe twaciye imanzi nizi nta ngorane iriho barabireka bikore nk'uko byakora kera
ego umushingamanza Fabien Segatwa namwe mbona mwiteze iki nyuma yaho izo rwego nk'ubwo bwoshigwaho ngira ngo hokogwa iki haracari ikibazo mugabo ntarangereraho ntarashikira ku nyora hariho intahe yo kumugina kandi iyo niyo nyakubahwa kuri igihugu nyanicyora mukuru w'igihugu yavuze ati dushaka kunagura kwambika umutamana kwisubiza umutamana intahe yo kumugina ubwo rero murabona nkuko muriko murabivuga hariho abo batogwa ubu kandi bazotogwa mu minsiza batogwa ku gatwe kabo nibo bazogira iyo ntahe yo kumugina canke n'abashinga ntahe bazogira iyo ntahe yo kumugina kuko ndibaza barya bose bariko barabatora baca bavuga ati aba batowe nibo bazogira intahe yo kumugina ngira ngo reka tumane tumwijambo kugira ngo uyo nawe akavuga ati hariho abatowe hariho n'abashinga ntahe nico gituma ndiko navuga nti hari hakeze itegeko ryerekana neza iyo ntahe yo kumugina izogirwa n'abande izogirwa n'abashinga ntahe cyangwa izogirwa n'abatowe uramengo hari icyo atari karemera adresse bomana ngaha ibyo sivyo intahe yo kumugina ntishobora kugirwa n'abatowe igirwa n'abashinga ntahe kiretse abo batowe n'abashinga ntahe baba barimwe muri iyo ntahe yo kumugina urumva rero utangwe kuvuga ngo hari itegeko rizogenga abashinga ntahe wewe wogenga karanga woronka itegeko utegeka yuko ngo wewe gutegezwa kuvuga ukuri nakaranga kabaso gukuru karahari mugabo ni bakareke gakore nuko kakora kera kandi abo bantu ku mutumba barabazi ukosheje ubutirimutse baramwaturura kavamwo ugwaruka ruriko ruduga tubita ababera ntahe ruraduga hanyuma bisavye agaca yitwa umugana ntahe akamwatiye kugera ubu rero abo bantu barahari akeneye gusa ko babareka cyo gituma rukenewe itegeko ribitomora neza ikindi cyokorwa n'igiki mubona kugira ngo ibikorwa by'abo bantu ko ari batatu navuga aho batatu abajije intwaro abashinga nta reka mbere nabaje baje guca imanza muri sentera z'intago zogenda gute rega bose bazokorana kandi kandi nkuko yabivuze n'ubu bariko barakorana no gushimangira gusa ibiriko biragirwa kugira ngo bamwe ntibavogera abandi murakoze cyane katwangirize kuri Agnes Nindorera mwebwe musanzwe muragize icigwa ubushakashatsi ku buntu rwego rw'abashinga ntahe rukora mwarabibonye hirya no hino muri kahise mwarabibonye mubona mwiteziki kugira ngo ibintu bigende neza mwiteziki cyane hoko kugira ngo uru rwego tuko turavuga uyu munsi rw'abashinga ntahe bo kumugina dushoboye gukora ibikora inka niko no bivuga icyo navuga nabonye ndiko ndagira uko gushakashaka kuri urwo rwego nuko nabonye yuko abakenyezi batari bemerewe kuba bashinga ntahe ariko navuga umwaka ko ibintu byarahindutse rwose nukuri ariko ubu abakenyezi navuga umwaka aho ntanda mwishuri jewe ndabivuga ntariko ndarondera kuhakana ibyahindutse dans le sens positif kuko ndabizi mugabo urumva hariho etape nta numwe hari ikihe atamukenyezi numwe yararimwo harabe igihe UNESCO imaze kushigikira gusubizaho ako karanga k'abarundi bahavuye abakenyezi bari buko nabo baragira urugamba uko batabandanya bakumirirwa mu nzego bari kurusha ntituyihakane oya no kuri ntibari murankunda dans le sens constructif agomba kubaka kubaka uburundi turiko tuja muri nzira yo kubaka no gushiraho inzego zitunganiriza abarundi bose navuze nti abakenyezi baronka ikibanza kubera iki je navuze nti abo ngira ngo muvuganira ko yavuga kugero rishimishije ko aravuga yuko mu bashinga ntahe nabivuze kandi yavuze ko batira urugo naje vuga nti yandero izo tuma dushika ku bashinga ntahe mu bantu bakuze ihabwa n'umuvyeyi umukenyezi ni wahereza indero abana naho rimwe
fasone abagabo babo bafasha mugabo hanini n'umukenyezi niwe rero yogira uruhara runini kugira uburundi buze buronke abashinga ntahe kandi batari gusa muri uru rwego ntahe bari mu bantu bose mu nzego zose zitunganiriza abarundi haba amasentare haba mu bari muri politike haba mu namashinga amateka haba nahe habe hari baba bashinga ntahe n'abagabo n'abakenyezi bose turiko tuvuga ubushinga ntahe rijya jambo ry'abagabo na jana yavuze ko ntibijanye kuko rivuga rivuga ngira ngo sinzi ko ikindi mbona cyo kogwa kugira ngo zikuri turonke uruhara tubone neza go ruhara rwa sentare no canke abashinga ntahe bo kumugina nta kindi mbona cyo kogwa uretse ku ushanga abakenyezi jewe kubera abashinga ntahe nuko ndiko ndabivuga mu nzego zose mu bantu bose batunganiriza byari bisigura yuko dufatiye kuri iri jambo ry'umukuru w'igihugu bashira hamwe abarundi bose imigwi yose kugira ngo bashire hamwe ivyiyumviro by'ubutungane dushaka Ego murakoze cyane ningaha rero ikiganiro ku nama cuno munsi gice kirangirira tweko duca hirya no hino n'abatumire bacu ko bijanye n'itunganywa rishasha ry'ubutungane cyane cyane intaye yo kumugina nkuko bishikirizwa n'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye igihe yashikirizwa amabanga yo kurongora igihugu abatumire twari kumwe ni Adrien Sibomana yahoze ari umushikiranganje wa mbere uyu munsi akaba arongoye urwego rw'abashinga ntahe ku rwego rw'igihugu makoze kwitaba ubutumire bwacu Makoze name kudutumira. Ubundi ni Segatwa Fabien umushingwa manza yazobereye muri ico gikorwa namwege mwakoze kwitaba ubutumire bwacu Murakoze namwebwe ko mwantumiye kandi nejo nzosubira nitabe mwantumira. Ubundi twari kumwe yoteyitekane mupfasoni Agnes Nindorera umumesha makuru akaba kandi yahoze arongo ishiramwe ryamenyesha makuru b'abakenyezi akaba mbere yarakoze n'ubushakashatsi ku rwego rw'ubushinga ntahe rw'abashinga ntahe namwege mwakoze guterera muri kino kiganiro ku nama. Mwakoze cyane ahubwo niwe mwanteye iteka kungarukana muri izi nyubako mwakoze yego mwakoze namwe mwese mwariko murumviza kino kiyago ku nama yakoze rero wonse bitariho yaragaragariye mu gufata amajwi twari kumwe n'amasanamu twari kumwe n'abagenzi bacu Rono niyo nkeza na Gracia Marie Justicia Metu Semitebutsi niwe yariko arafasha mu hinga bw'ivyuma Rodas Kirombo je narindemeje kino kiganiro twese hamwe tuti mu bandanye muroranirwa mu banyu no mu vyanyu naho ubutaha